Bantu b'Imana, hari igihe Imana idusaba ibikomeye. Hari igihe Imana idusaba ibikomeye kugira ngo irabe bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mukunzi mwiza Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, wewe wicaye uburyo bw'intebe y'Imana udusengera uko bukeye n'uko bwije, ciye bugufi imbere yawe ngushimira urwo rukundo n'ubwo buntu bugeretse ku buntu tubwiriye uko bukeye n'uko bwije. Uri umwami mwiza, uri umwami w'amahoro, uri umwami agwanirira intama ziwe, kanatsinda waravuze mu ijambo ryawe ko wosiga intama 99 ugakirikira imwe yazimiye. Turabigushimira mwami wanje, we kugirira neza bose. Turaninahaza izina ryawe, kandi nawe aho uri mu ijuru wakira amashimwe. Tugushimira nk'abana bakunze kandi ukagirira neza. Ushimwe ko n'ubu wemeye kubana natwe mu ijambo tugiye kuganira. N'umufasha mwiza mpemu yera twahawe, niturambirwa kumwimika no kumushira hejuru, kuko ari wadushoboza vyose. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo, amen, amen. Turacakomeje kuganira ku ijambo ryo kwizera, kuko iyo wizera uhimbara umutima w'Imana, kandi nayo ikagukorera ibitangaza ku munsi ku munsi. Rero tugira turaba uwundi muntu yizeye Imana, Imana imuha izina rikomeye. Umuntu yitwa Aburahamu yarizeye, atanga umwana we w'ikinege yari afise Isaka, hanyuma Imana inezerwa n'umutima wiwe, hanyuma iramubwira ati kubera iki kintu ukoze, ati ubaye sekuruza w'abizera bose. Haleluya. Kubera igikorwa gikomeye yari akoze gihimbara umutima w'Imana. Rero natwe iyo twizeye Imana ikogwa kikaduhezagira. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro, turasoma igice ca 22, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku 13. Imana igeze Aburahamu. Hanyuma y'ivyo Imana igeze Aburahamu iramubarira iti, Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Iramubarira iti, ehe jana umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda, Isaka nyene, uje mu gihugu c'Imowabu, umutangireyo kw'ikimazi co guturigwa ku musozi nzokwereka. Aburahamu azinduka kare mu gitondo, ashira ivyo kwicarako ku ndogoba, ashira ivyo kwicara ku ndogoba yiwe, ajana na babiri bo mu misore yiwe imukorera na Isaka umwana wiwe. Nuko asatuje inkwi zo guturira ikimazi, ava hasi aja hantu Imana yamubariye. Ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso, abona aho hantu hakiri kure. Nuko Aburahamu abwira iyo misore yiwe imukorera iti, nimusigarane iyi ndogoba hano, twe n'umwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Aburahamu yakira za nkwi zo guturira ikimazi, azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita. Nuko bompi barajana. Isaka abaza se Aburahamu ati, mbega da? Aramwitaba ati, ni iki ga mwana wanje? Ati, mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama wo gutanga kw'ikimazi cyo guturigwa uri hehe? Aburahamu aramwishura ati, erega mwana wanje, Imana yonyene irironkera umwagazi w'ikimazi cyo guturigwa. Nuko bompi barajana, bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranya ko za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi.
Aburahamu atuma ukuboko yakira ya mbugita ngo akerere umwana wiwe, maze umumarayika w'Uhoraho aramuhamagara ari mu ijuru ati ewe Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umubwira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Turumvise ingene Imana yahezagiye Aburahamu, imuhezagiza umwana w'umuhungu yitwa Isaka mu busaza bwiwe. Hanyuma ngo Isaka, Aburahamu ngo yaranezerwa cyane n'umwana wiwe. Hanyuma Imana iramubwira ati rero ngira ndabe Aburahamu vy'ukuri ko akinyizeye kwa kundi yahora. Ngo kiramubarira atewe Aburahamu ati ndashaka uje gutanga uwo mwana wawe kw'ikimazi, ati kandi nzokwereka aho umusozi uzotangira kw'ico kimazi. Aburahamu ngo ariyumvira, aravuga ati ibyo byose Imana ko imunsavye, kandi nkaba nzi neza ko uyu mwana namuronse mu buryo butangaje. Imyaka 90 umukecuru wanje yari amaze akavyara umwana, nanjye mfite imyaka 100. Arumva neza ko atari gikorwa cakoretse mu buryo busanzwe, ariko ari gitangaza cabaye. Aravuga ati ibyo ari byo byose Imana yaransezeranije ko jewe nzoba sekuruza w'amahanga. Agumana iryo sezerano mu mutima we, aravuga ngo n'uyu mwana reka ndamutange, kuko iyamumpaye mu busaza ishora no kumuzura, ishora gukora ikindi kintu gituma jewe inshitsa mu isezerano. Aburahamu ntiyakekeranya Imana yiwe, ngo arazinduka kare, mwumvise ko yaciye afata ngo indogoba yiwe ngo ashireko amatandiko, ahamagara abakozi bajana yasatuye inkwi n'umuriro, baragenda. Hanyuma ngo wari urugendo rw'iminsi 3, ariko wiyumvire Imana iratangaje. Iminsi 3 uzi kugiye gukerera umwana wawe umwe ufise ari kinege. Haleluya. Imana iravyemera. Aburahamu nawe aravuga ngo Mana ndabikora kuko ndabizi neza ko ico wavuze, ico wasezeranye ntushobora kugihindura. Ngo Imana, Aburahamu aremera, aragenda, atwara inkwi, atwara n'umwana wiwe, baragenda. Ngo bashitse no mu nzira ngo umwana aramubaza, none ga papa, ati ko mbona inkwi zirahari, umuriro urahari, ati none ikimazi kiraza kuva he? Ariko nagerageje kwiyumvira Aburahamu umwana we ariko amubaza iryo jambo, kandi azi neza ko ikimazi ari uwo mwana nyene. Imana irateye ubwoba, Imana irateye ubwoba. Hanyuma Aburahamu aramubwira ati nta ngorane, Imana mwanangira iraza kwimenya ngene bigenda, iraza kwironkera ikimazi. Aburahamu aragenda atabwiye n'umugore yaroye, umukecuru yironkeye akana mu busaza. Aburahamu kubwo kubaha Imana no kumvira Imana akora uko yamubariye, aragenda. Ngo ashitse ahantu abona uwo musozi Imana yamubwiye, aravuga ati abakozi tukajana baraza kuntesha kumwica, ati nimusigare ngaha. Bajana na Isaka wiwe, ngo baragenda. Ngo arashika aragira neza igicaniro, araboha umwana, aramuryamika. Ngo adugeje ukuboko agira akata umwana, yumva marayika w'Uhoraho. Marayika w'Uhoraho yari Kristo umwana w'Imana nzima. Ngo acarasemerera ngo Aburahamu, Aburahamu, ngo sigaho, sigaho, ngo ntugire ico ugira uyu mwana. Aburahamu ngo acarahindukira, kumwe yabivuga ngo Imana iraza kwironkera, acabona ikimazi kiri inyuma, ngo cafashwe
mu mahwa, aragenda azana ya ntama ayitanga ko kimaze. Bantu b'Imana, hari igihe Imana idusaba ibikomeye, hari igihe Imana idusaba ibikomeye kugira ngo irabe urukundo tuyikunda. Ariko urazi nk'umuntu akavuga ubukuru bw'Imana, akavuga gukora kw'Imana, ivyiwe vyirabura. Imana ikagutegeka gukora ibintu bihushanye n'ivyo uri kurabamo. Haleluya. Ibintu bihishanye kugira ngo Imana irabe urukundo uyikunda, irabe ko vy'ukuri uyikorera kubera ibyawe byose bimeze neza. Imana ikagucisha muri ico kigerageza, ikagucisha kuri uwo munzani ngo irabe vy'ukuri urukundo uyikunda, irabe vy'ukuri ko wamenyanye nayo. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu kuboko k'Uhoraho ntituharonkamwe ibiryoshe gusa, ntituharonkamwe ibyiza gusa, n'ibirura duhurirayo navyo. Haleluya. Ariko tugakomera tukizera ko Imana ivyo yavuze, naho uwo mwanya tuba tubona vyirabura, tukizera ko imbere bizogenda neza. Haleluya. Haleluya. Nguko kwizera iri kwirakurondera ko muntu w'Imana. Ntucike intege, ntiwihewe ngo wihebure uvuge ngo mbega Mana ko bimeze gutya, mbega ko uri kuncisha muri we. Oya, bicemwo. Haleluya. Kuko yarabivuze ngo no muri ivyo nyene, no muri ivyo nyene nzoba ndi kumwe nawe. Aburahamu ntiyarazi ingene biza kugenda, yari yiteguye gutanga umwana, ariko Imana irungika intama. Haleluya. Nawe muri ivyo urimwo, muri ivyo uri kuracamwo, muri ivyo ubona nta nzira, muri guma wizeye Imana, umenye ngo iyambwiye. Haleluya. Iyambwiye ifise uko ikora, ifise nahica kugira ngo igucukane mu isezerano ryawe. Haleluya. Aburahamu agiye gukora iki gikorwa, Imana yaranezerewe pe, yaranezerewe. Iravuga ngo Aburahamu, ndabonye ko nkunda, ati singikekeranye. Kuko yaraza ati Aburahamu arankunda, ego mugabo ninamusaba uyu mwana ntawampa. Aburahamu aravuga ati ndamutanga, kuko yarambwiye ko nzoba sekuruza w'amahanga, none nzomuba Isaka atahari. Ati kandi yambwiye ko ari mu ruvyaro rwa Sara. Murazi ko yagerageje no muri Agayi. Imana iravuga ati Aburahamu, wigeragereje. Ati jewe navuze ko umugisha wawe, isezerano ryawe riri hagati ya Sara nawe, si hagati y'uwundi muntu wese. Haleluya. Muntu w'Imana, komera, ndagukomeza. Na jewe ndiko ndikomeza. Haleluya. Komera, ushikame, wizere Imana. Uyu munsi bishobora kuba vyirabura, ego nta ngorane, uko irashaka kuhaca kandi kuhagucishaho nukugira ngo neje ikomeza abandi. None wowe uzoza gushinga ntahe atabigerageza waciyemo, atakugeragezwa nta ntahe. Haleluya. Imana rero irashaka kuhagucisha, igukomeze, kandi nawe uzukomeza abandi. Haleluya. Uyu munsi aba bose turiko turavuga ngaha muri Bibiliya, nuko bemeye kubicamwo, nuko bemeye barizera, bizera Imana. Tuvuga Yozefu, yari umwana mutamerewe neza kwa se, ngo yari umwana atonye, ariko acishwa mu bikomeye, arihangana, yizera Imana yiwe, Imana imugirira neza. Aburahamu mu busaza yironkeye akana, Imana ati kampe. Mwaza ko byari vyoroshe? Byari vyoroshe na gatoya, byari bikomeye, ariko aravyemera bicamwo, ariko havanayo ntayikomeye. Mbega twebwe urunganwe rw'uyu munsi ko dushaka kwiyorohereza, ko dushaka gushika mu bintu vyoroshe. Haleluya. Reka twemere tuhace Imana yacu, ndizera ntakekeranya. Umva ntakekeranya rero, ivyo ndabibabwiye ko iyabivuze niyo kwizerwa. Tutavuye mu isezerano yo ntiba mu isezerano. Haleluya. Abo Imana iranezerwa n'igikorwa Aburahamu akoze, asubirana inyuma umwana wiwe. Sara yangira ngo nibaza ko Aburahamu yamuteye inkuru
ashitse byabaye sarangira yarumiwe, aravuga ati iyo uzi utamugarukanye hari icyo twari kuvugana. Akana kiwe ironkeye mu busaza ubundi agiye kugatanga, ariko Imana ni umuvyeyi. Haleluya. Imana ni umuvyeyi, ntishaka kutubabaza ariko irashaka kudukomeza, irashaka kuturemera intahe, irashaka kutugira abagabo nyabagabo vy'ukuri. Rero Imana yo mwijuru ikumpera umugisha, wewe uza kumvira ijambo kandi ukizera kandi ugakomezwa naryo. Mana y'amahoro, Mana yo kwizegwa, Mana ugira neza, Mana utagerageza abana bawe ariko ubacisha mwami mwishure kugira ngo bamenye urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Erega atakugeragezwa ntitwomenya wa Mana we imbaraga zawe, ntitwomenya n'urukundo rwawe. None ndasenze nsengera na bene data bose ngo dukomerere mwami Imana muri uru rugendo n'ivyo duhuriramwo vyose, ko tuzi neza ko uri Imana itananirwa kandi uri Imana itabesha. Ivyo bavuze uzobikora kuko nta na kimwe kikunanira. Urakoze mwami Imana kumvise gusenga kwanje, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.